ntawe uzokora ikintu kiriya adafise uwamwigishije. None uzavura nka procureur general, uzavura nka president wa cour supreme kandi atazi ca gifaransa twarakigabanije twaragivuse. Ugomba uzoronke umuganga gute biologie na chimie twazicijemo umurongo tukaziha umwigisha atemeye kujana n'ibihe akazi karamuherana. Bega bene kumuha akazi nibo kuorganiza none inyigisho zibigisha nabo buhinga. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza. Ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe, none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza. Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore. N'inzu nziza igezwe iri mu rupango rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose. Ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose. Kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex, nayo nyene ikwije byose bikenewe. Ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza. Muvuze neza bene kubaha akazi mwagikikiye. Iyo muvuga leta niyo yabahaye akazi bayana abakozi ba leta. Ubu leta itegerezwa kumenya inyigisho tugezemwo. Hariho nigeze kuganira n'umuntu umwe yabaye umutegetsi muri iki gihugu, hanyuma agenda muri formation mu Bubirigi, hanyuma babaha ikibazo baca batora amamashini barakora, nawe acatora urupapuro n'ikaye arakora exercice yari ya physique, hanyuma araheza ashira ngaho. Hanyuma wari karasurveya yari mu kapiteni acaraza ati mbega wewe aho udakora ni kubera iki? Ati je nahejeje. Waje utegeze ugurura imashini? Ubundi arasharamubaza ati mbega igihe mwari mukiri mu Burundi hari amamashini mwadusigaranye? Ati je aho nkora imashini ifiswe no muri administration wenyene. Uwo yari umutegetsi wo hejuru. Bisigura ko ata mashini yari bwakoreshe mugabo bajanye mu bindi bihugu byose bari kwakoresha imashini. Uyu munsi rero two kwiyumvira twebwe mbega nizihe nyigisho zijanye n'ibihe turimwo dukwiye? Mbega turakwiye kuguma muri ibi iyo turiko turaboroga nta mahera ariho? Mbega turakwiye ko abanyeshuri ishuri ishobora kuba ritagira n'imashini 10 ritagira ama ordinateur? Birakwiye ko umwana ashobora guheza uyu munsi adashobora kumanipira ordinateur, adashobora kumanipira internet? Uzomujanye hehe? Azokora ikibazo hehe? Azokorana nande? Ku bintu byose bigenda bihinduka. Aha rero ngacanza ngaraba ku mahoro. Iyo dufise amahoro irifo ko tuyakamisha. Mu gihe c'intambara twagura ibigwanisho kugira tugwane, kugira umutekano uboneke, ariko ubu turafise umutekano twategerezwa kubikamisha. Ayo mera twaratugura ibigwanisho twategerezwa kuyagura ubwo buhinga butuma abana bacu biga. Amahera duhereza ubushikiranganje bumwe twateza kuvuga tuti priorité. Mu gihe tutaramenya priorité ibintu bizoyangara. Genda muri rwa budgetaire ucuraba mbega n'ubushikiranganje we bufise amafaranga menshi. Nitutamenya ko ubushikiranganje bw'indero ari bwo bushikiranganje bwose buza kuvomamwo, eta major iza kuvoma mu bushikiranganje bw'indero kuko nibazoronka première classe. Mu gihe umushikiranganje atigishije abana tibazoronka serge, batigishije abana tibazoronka lieutenant abana batize kuko abo nibo babandanya bagashika kuri general. Nituzoronka general mu officier byo bitashobotse, ntituzoronka adjudant major mu sous officier umushikiranganje atakoze, ntituzoronka caporal chef umushikiranganje atakoze. Rero nahereye ngaho ko tuzi ahambaye kandi hatwara uburyo bwinshi no mu gipolisi nuko. Reka rero tumenye tuti ko twese cyo kuvoma mu bushikiranganje bw'indero. Umushikiranganje w'indero ntasubire kuburuga bampaye abigisha bake. Irega arabivuga bakazumva bavuze ngo umushikiranganje w'indero ngo yamye avuga ngo bamuhaye. Jewe n'ubushize igihe amashuri yatangura twarabatumire nawe muri radio televiziyo by'igihugu aravuga ati abigisha nashaka sibo naronse, uburyo nashaka sibwo naronse. Umuntu agaca yibaza
kugira amashuri agende neza ninde afite responsabilité reka se umushikiranganje w'indera oya les ministères sectoriels abo bose bafise icyo bahurirako n'ubushikiranganje bw'indero abo bose bafise icyo bahurirako n'ugwaruka twategerezwa kuvyumva kumwe tukavuga tuti mbega ko hageze gutora ninde atangura gutora abana iyo bariko barakina ngo ninde atangura ni jewe twazi kumenya ko umushikiranganje w'indero atangura uwamagara y'abantu agasubira abandi bose baza benena kuri ivyo ntawe uzokora ikina kiriya adafise amagara ameze neza ntawe uzokora ikina kiriya adafise uwamwigishije none uzavura nka procureur general uzavura nka president wa cour supreme kandi atazi ca gifaransa twarakigabanije twaragivuse ugomba uzoronke umuganga gute biologie na chimie twazicijemo umurongo tukaziha amasaha makeya ugomba turonke umudereva umupilote w'indege gute kandi fizike twarayigabanije amasaha asigaye ari ntisha ntikiza nico gituma abandi bantu baboroka n'abigisha bo muri universite bati none abana tubigenze gute none mvuge mu rurimi rumwe nk'inka none ko bandaba gusa biyumvira ko ndabagize iki ugatusanga hagati y'umuvyeyi n'umwana babanye nabi batatse kubana nabi umwana ariko yaka ivyo umuvyeyi adafise umuvyeyi nawe ariko ahereza umwana ivyo adashoboye aho ndiko mvuga muri university umwigisha ariko yigisha abana ivyo batumva umwana nawe ariko asaba inyigisho umwigisha atamusigurira agoma musigurire mu kirundi kandi nawe yabiteguye mu rurimi rw'igifaransa ivyo ntibishoboka abandi bafise ingorane n'aba employé abantu batanga akazi abagwiza tunga mbona iyo turiko turabaza ibibazo abaje gukora akazi uribaza uwo muntu mubajije ikibazo akavyandika neza kandi benshi nuko babivuga bakavyandika neza mugahageze muri interview akavuga ikirundi n'igifaransa byose se kirundize uga buruti none uyu muntu bakumva ko ngo vous pouvez ce que je suis mbega ico gifaransa jojo ayikuye vous pouvez ce que je suis c'est quoi urumva bikakubana urudobi mbere rero sinzo twatije turabaza uti none wewe turavye abantu tuvise igihe wasoma igitabo vyageze gute aya manota aca twishura ati ivyo mw'ishuri biratandukanye n'ivy'akazi twategerezwa kwigisha ibintu bijanye n'akazi mbega uyu munsi inyigisho turiko turigisha ko tugomba duhindure ikina kiriya tuzozijana abana bacu bazozijana he kuri marché de travail niki reka ndagwakarorero mu myaka yahera ingene ibintu byategurwa neza kugira ngo ibisagara vyaguke ibi bimubona ibisagara vyaguke mu gihugu cyose habanje kuza ishuri muri kaminuza itariho gito ISTO Institut Supérieur Technique d'Aménagement et Urbanisme riri hariya muri ITS iryo shuri rasohora ama promotion atari make unari kibaho urumva abari bakenewe bamaze kuboneka abenjenere bakenewe bize banonose ivy'ibisagara baciye section ija muzini muri ITS kugira ama poste abe mu gihugu cyose babanje gushiraho école des postes biga imyaka 3 après la 10e année inyuma y'umwaka w'icumi mbere guko vyihuta abatara bameyere biga umwaka umwe bagaca babanze kuja gukora hanyuma après 2 ans imyaka 2 akaba niho bagaruka kubandanya kwiga ya myaka 3 kugira ngo baje kuba barafatira abandi ibintu nibayangare ngo tuzane ikintu tudafise abahinga bacu igihe tuzanye ibi twita intara z'uburimyi twabanje kurondera mbega intara z'uburimyi dushaka kuzigira tutagira abanje ni agronome tutagira abagronome bace barafata itabu batigigabanye tugira imyaka 2 zica zitwa etasi bace bazishira mu ntara zitanu z'igihugu na itabu icayinjiramo kugira abantu babanze babe benshi hanyuma tubone abakozi kubaronka iruhande ya agronomy bati nimushireho iza nta kindi yaje kuranforsa faculté ya agronomy kugira turonke abaforestier turonke twatundi duto twose hanyuma intara zose zironke abahinga bakwiye ndiko ndakwereka planification iba yizwe neza nta na kimwe ciyadukiza batireka rero noneho tuje turondera n'abaganga b'ibitungwa baciye bashiraho ishuri imahwa yitwa ETIV École Technique de Vétérinaire atakindi ijejwe
irabi vyo nyene bati tugomba dushireho aya mashamba kingiwe bashiraho abaforestier ikigamba n'igihanga atakiri bajejwe abanyeshuri aha rero ndiko ndakubwira ko ingene planification ihera mu kwigisha abazokora uwo mugambi ugomba kugira iyo ndiko ndavuga rero ibi ndabivuze kugira ngo aba badutwara aba turiko turabarira aba bafise vora ndibibaze ngo planification twayibayemwo yamyeho kuva kera ibintu vyagenda neza kubera ibi vyizwe neza amashuri kugira yubakwe nukuvuga ko ubushikiranganje bw'indero bwabanje gushiraho ibiro vyitwa BP Bureau des projets de construction des écoles niyo yubaka amashuri zobana amashuri yose yubatse n'amabuye mu ntara zose za Makamba za Rutana za Kayanza n'ahandi ajya yubatswe nubagikomeye n'ubushikiranganje bwo nyene ubwabo kubera iki bafise umugambi tugomba amashuri tuyubake tugomba tuyagwiza ntituzere inze twebwe nyene bisigura ko iyo ushaka gutera imbere utegerezwa kumenya ico uherako utegerezwa kubanza kwigisha abahinga ntushobora kuzana école fondamentale utabanje gushiraho abahinga ntushobora kuzana ishuri kanaka utabanje kuzana abahinga rero ngiki kintu n'uyu munsi hagira habe reforme twobanza kuraba mbega iyi reforme izoshimikira kuki tugomba tuzana umwaka w'10 gusa mbega vya vyigwa vyahora vyo vyarizwe neza nibi nico gituma twebwe dusaba ubushikiranganje bw'indero ko bwoshiraho ini commission cellule ndeke kwita commission kuko amakomisiyo twamenyereye yagira ibintu ntatange rapport agahera muri commission hoja humugwi wigenga ugira inama ubushikiranganje bati rero ko mugarukanye systeme reka rero turabe ingene vy'ukuri atanu izogirira nabi mbega bigisha bariho mbega bazova hehe mbega bazozana na hehe mbega kuyu mugambi ari umugambi mwiza leta yonyene irabishoboye nimba leta itabishoboye abanyagigaro bene gihugu twobasaba iki parce que l'école communautaire mugiye tubibumvishije mugiye tuberetse umugambi mugiye banyuzwe mugiye hari vyiza